amen. Kuko ibikurimwo ibizi byose kandi ibindimwo ibizi byose. Imana idufashe ngo kuko mwe mu Imana uko Imana ishaka ariko adusengera. Mwene data, kugira amasengesho yawe abe meza ugomba kuba uri kumwe na Mpwemu Yera, ugomba kuba ugendana nande. Soma yose. Kuko uko Imana igomba, kuko uko Imana igomba ariko Mpwemu w'Imana asengera abera. Haleluya. Uko Imana ishaka niko Mpwemu w'Imana dusengera. Ariko wewe uko usenga urashobora kuba atari kwishaka, ugasanga uri kuraruha, kandi abantu benshi uno munsi turaruye mu masengesho. Na mpamvu uzobona abasenzi kesha abasenzi biratugora. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, kuko birasaba ko Mwuka w'Imana akwereka ingene ukwiye gusenga. Haleluya. Akwereka inyifato, agushira ku murongo kugira umenye gusenga neza. Ariko saho ushaka gushika gose, ari aho ushaka gushika kuri 28 rero, ariko 28. Kandi turazi yuko kandi kubakunda Imana, surinye avec stylo rouge, vyose stylo rouge bifataniriza hamwe. Vyose iri jambo turakonda kurivuga nka exhortation. Uricako urengana ngo kandi akunda Imana vyose. Ariko no munsi ngenda kubwire neza, kandi kubakunda Imana kandi nayo nyene ikagira iki, ikaba kunda. Ku bantu Imana ikunda bakayikundira vyose bigira iki, bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, kuzana ivyiza abahamagawe bose nkuko yabigabiye. Kubari les élus, souligné 3 fois kubahamagawe. Et les élus, abantu batoranijwe n'Imana. Haleluya. Allo? Okay. Wagasurinye gatatu. Kubangize gute? Kuri les élus. Haleluya. Ngaha hari ibintu bishika 4. Iki cyanyuma ndashaka kukizana imbere. Abafise carnet bariko barandika. Icyambere wandike ngo uwahamagawe, un élu, umuntu yatoranijwe. Ushobora gutoranywa mu muryango, ushobora gutoranywa mu ishengero, ushobora gutoranywa mu gihugu, ushobora gutoranywa no ku isi yose, ukaba umuntu umwe mu bwoko bwose ushobora gutoranywa. Numero 2, kugira Imana igutoranye deja yamaze kukugira iki? Kugukunda. Yamaze kugukunda. Haleluya. Haleluya. Kugira gutoranye nvuga ngo wamaze gukundwa. Bamwe ubufindo bwaguye kuri wewe. Ivyo akeneye amaze kugira iki? Gusesa. Haleluya. Amaze kugusesa akaguca hirya no hino akakwitegereza. Amen. Amaze kugusesa aca gukunda, amaze kugukunda agaca gutoranya. Igisigaye hasigaye ko nawe umukunda. Andika rero nawe, nanje ndamukunda.
mbega nanjye ndamukunda cyangwa nawe uramukunda. Haleluya. Uwatoranijwe icya mbere aba yarizwe ko aba ari transforme, arakubona akagutora kuguhingura, hanyuma choose. Haleluya. Usenga udasenga, ariko yakwitegereje agasanga uri mubo akeneye, agaca agutora akagukunda. Igisigaye hasigaye ngo mbega nawe uramukunda. Rero ijambo rigaca rivuga ngo kubakunda inde Imana. Aha caja kuyimenya. Haleluya. Kuyimenya, donc kuyibona, kuyimenya. Turi kumwe? Hanyuma ikaba muri wewe, sivyo? Turi kumwe? Hanyuma ukemera ko igukunda nawe ukayikunda, hanyuma mukagendana. Uwo ni wo yagize gute? Yatoranijwe. Haleluya. Rero kugira ngo ubeho neza muri ubwo buyobozi. Haleluya. Muri uko gutoranywa, kuko iyo agutoranije, iyo agutoye, iyo yakwitegereje, aba afise objectif iyo ashaka kugushikana. Haleluya. Hari ahantu ashaka kugushikana, cyangwa ngo hari ahantu aba ntegereje kunjana. Kandi aho hantu ugomba kumenya rero keso les vertus z'Imana imezite. Icyambere nuko igukunda, kugira igutoranye, gucuza, igutore, ikurokarize, nuko yagukunze. Nuko yagize gute? Nuko yagukunze. Nuko Imana igize gute? Irakundana. Icyakabiri ugomba kumenya ko idahemuka. Haleluya. Ugomba kubaka cyane mu buzima bwawe, ukacyubaka. Haleluya. Kujya wubaka etage ukayikura hasi ukagira fondation, ugomba kugira ama fondation ukubaka muri wewe ku rukundo Imana igukunda ari rwinshi. Ibi ntushaka kuvyubaka rimwe, ntushaka kuvyubaka kabiri, ntushaka kuvyubaka indwi imwe, n'ubuzima. Allo, abantu Imana ikunda tugire gutya. Uzura manuka niko gorutoke uri sûr. Kuko abantu benshi ntibari sûr kibakunda. Shaka kubona abantu bari sûr. Hari hanza gushika kandi hararyoshe, haza kuryohera. Haleluya. Umuntu ari sûr ko Imana imukunda, ugomba kuvyubaka. Ugomba kugira iki? Kuvyubaka. Ugomba kumenya neza ko muka w'Imana ari muri wewe. Iyo mwe mu Imana atahari, abantu benshi ntibamenye urwo rukundo rw'Imana, kuko ruhishurwa nande ngo rusukwa mu mitima yacu na mwe mu Imana. Iyo mwe mu Imana atahari, abantu ntibashobora gutahura ngo bumve neza urwo rukundo ko rumota. Haleluya. Bagutugumana ubwoba, kuko ntituri sûr niyo Mana. Ari igihe mwe mu w'Imana ari muri twebwe. Haleluya. Niyo bivuga 18 fois par jour bizoza, Imana irankunda. Imana irankunda. Imana irankunda. Mana urankunda. Mana urankunda. Nuzasubira kuririmba ngo inkunda buri munsi mbwira yuko inkunda. Aho uririmba buri munsi umbwira yuko inkunda.
kuko uziko arabikubwira kandi ari muri wewe. Ese ndiko uri kurantegera neza, ndiko ndabwira abantu neza bumva ko muri bo hari ibanga ry'umwuka wera bagendana. Hari ibanga ry'umwuka wera bagendana. Ni muri iryo banga, muri jewe niho hari ibanga yuko hari umuntu ankunda, ko hari umuntu ankunda kandi ashobora vyose. Ugomba kubaka mu mutima wawe ngo hari umuntu ankunda. Je nza ntangazwa n'ingene twubaka mu mitwe no mu mitima ko abagabo badukunda cyangwa abagore badukunda cyangwa abakobwa badukunda cyangwa abahungu badukunda, kandi ukavyubaka kandi ukabona ko adashaka kuguhemuka, alors ko umwana w'umuntu ahemuka. Ariko bikakunanira kubaka k'umwuka wera agenda nawe gusumba iyo muzu y'imbere, kandi wewe adahemuka, ariko bikakugora kuvyubaka. Hari umuntu ndiko ndabwira, haleluya, ugomba kubaka iki kintu, ugomba kucyubaka mwene data. Haleluya, ugomba kucyubaka, ugomba kucyubaka. Mu gitondo ukubaka, hari umuntu ankunda. Mu gitondo kumugoroba hari umuntu ankunda. Buri mwanya hari umuntu ankunda. Buri saha hari umuntu ankunda. Aho yonyura hose ariko arankunda. Inzira yose yonjanamwo ndabizi ko ntashobora kungirira nabi. Haleluya, haleluya, inzira yose anjanamwo. Peu ibyo ndiko ndabona, ariko ibyo uko biri kose ndi kumwe n'umugabo ankunda kandi adabasha guhinduka. Ugomba kubaka ibi bintu, ugomba kuvyubaka, ukabishyira mu mpemu yawe, ukabishyira mu maraso yawe, ukabishyira mu mitsi yawe, ukabishyira mu mushatsi, ukabishyira mu mitsi, ukabishyira mu maraso, bigasirikira mu mutima wawe, ukavyubaka neza gose, kandi bitabasha gusamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, bitabasha gusamburwa n'amajambo ayo ari yo yose. Nta muntu n'umwe ashobora kubigukuramo kuko waramaze kuvyubaka. Ugira accident ngo none yamana turi kumwe ngo biyabikoreye iki, bakugonga ngo none ibi byo bibaye kubera iki? Nuko muri wewe nturavyubaka neza kwiriya mana muri kumwe. Haleluya, haleluya, kuko utavyubatse icyo kibubona ko ari kibi, ariko nuvyubaka icyo kibubona ko ari cyiza. Umaze kuvyubaka ukaririmbe ngo ambwira ko nkunda buri munsi. Iyi ndirimbo ikiguhinuka njuvuga ngo ugira gute? Aha, gezaho. Urumva iyi ndirimbo umaze kuvyubaka. Haleluya, haleluya. Nuzoba ukivuga nk'ubwira uri Ngozi, ariko uzobwira nk'ubwira uri muri wewe. Atarabayama rentekesi karabakasatayama. Muri kibi uzombwira ngo nubwo ari kibi ariko umbwira yuko unkunda. None kunkunda iki kibi ugikoreye iki? Ko ari kibi, ni kibi kuri wewe ariko ni cyiza. Ni kibi kuri wewe ariko kuri yo yagikoze. Haleluya, kuri yo yagikoze. Ingorane kuri wewe wagikorewe kubera utarubaka ibi bintu ndiko ndakubwira. Kubera utaravyubaka. Haleluya, kubera utaravyubaka muri wewe havyuka ukwidoga. Mu gitondo ukidoga, ku mugoroba ukidoga, ryari ukidoga. Cyo ni kimwe. Muri wewe ubikorewe kubera kumbure utazi igituma yabikoze. Amajambo Imana yaturaba ate aba bantu ndabakijije ibi bintu ariko ingene bameze.
nari ndamukijije iki kintu eheraba kuko muri we ntaramenya ko turi kumwe, ntaramenya ko jewe atakibi nkora, ahubwo iyo we cyabaye kibi muga ntazi iyo ndiko ndamujana. Birarenze nuko bazi ivyo nkoze bavyitirira Satani, ariko byari jewe nari ndabikoze muga ngo hengo Satani yateye, ariko jewe nari nkoze ibintu. Raba Satani niwe yaronse power, niwe yaronse ishimwe, niwe bariko baravuga cyane gusumba ko jewe icyo nari nkoze cyari gikomeye. Umbwira yuko nkunda buri munsi, kandi nta munsi numwe hazoca mu kanwa ka Mwuka Wera ngo ndakwanga. Nta nubwo wakora icyaha ngo ndakwanse kubera wakoze icyo cyaha, ahubwo akubwira ngo ndakurindiriye, kireke, ongera uhaguruke uze tuhere. Haleluya, haleluya. Ugomba kubaka rwose, ukacyubaka, ukaba umuntu udahungabana, udagira gute, udahungabana, kuko ikibaye cyose ni Imana igikoze, kandi nubwo hatoba ari igikoze ariko turi kumwe, kandi urukundo rwiwe ntigwemera ko mperayo, ntigwemera ko mperayo, nubwo iki kibuze ariko hariho cyiza higira kindi. Ibi bintu byabaye ku mugabo umwe yitwa Joseph. Gira mugenzi wawe turagiye rero, turagiye kubakunda Imana, kububatse ko Imana ibakunda, nabo bakubaka ko ibakunda, kububatse kandi ko bagendana, ko mwe muyera sonda imitima, ko yagusonze kugira ngo aze muri wewe. Yarabonye kuri muzima, yarabonye kuri umuntu muzima, arabizi kuri umuntu ufadika, arabizi kuri umuntu ufaditse, arabizi kuri umuntu usobanutse. Haleluya. Kugira uze mu ishengero ry'abagenzi bamwe muyera, arabizi gusobanutse, umunsi wavyubatse neza, kuko bose niba ari ngaha, bose niba ariko barumvira ijambo, bose niba ariko barumva mwe muyera, bose niba ariko barumva kugendana nawe, bose niba ariko barumva ingana sonda imitima yabo, ariko wewe uri mu Eli akuzana hano, uri mu Eli, hari ahantu heza aguteguriye kugushira, hari amasezerano meza cyane akurindirije kandi afise yuko uzokugira umuntu akomeye, kuko ishengero rikomeye nawe urakomeye. Ngenda kubwire ngo amasezerano y'iri shengero si iki kizu kiyafise, nayiwawe. Joseph arubaka icyo kintu. Amen. Haleluya. Kandi nabo bavuga ko Joseph yasenga cyane, ariko yarakunda Imana. Joseph Imana iramutora, iramwitegereza, iramuraba, iramukunda, iramugenderera, iramuganiriza, imubwira ngo iki 37. Tuguma kuri iryo jambo, kubakunda Imana. Joseph, haleluya, igitondo kimwe Imana imwereka indoto. Nibandi bamaze kurota tuvuga ngo haleluya. Abafise indoto bamaze kurota zigumane, zandike, zirindirize. Haleluya. Uwarose ari muri Australia azigumane, uwarose ari muri Canada azigumane, uwarose yuri indege azigumane, uwarose ari deje azigumane. Aramugenderera. Haleluya. Ikibazo ufise nurubaka, uzi ngo mwe muyerazo cyabikorera canke mbere bimwe warahevye, warataye, nta n'ushaka no kuraba. Amen. Haleluya. Uzubwira amen. Ntari niko kanagusavye, kandi nuvuga amen, ibyo ndiko ndavuga birakubako. Nutabura birota uyu munsi urabirota,
utabura biroteje uzobirota, kuko Imana mwemu yera abafise ahantu ikintu ashaka kukwereka. Haleluya, ikintu ashaka kukwereka, gumiza amaso kuco yakweretse, hanyuma wubake ko ukunda Imana kandi nayo igukunda kandi yagutoranije, kandi ko vyose biza ni vyiza ku buzima bwawe. Joseph arota ngo imiganda y'iki ingano yose ihaguruka imuhagurukira, iyindi ryama imufukamira. Hanyuma yongera ukwezi n'inyenyeri se na nyina nabo bavukana n'inyenyeri 11 zose zigize gute zimufukamira. Baca mubwira kuyanyuma aho baramubwira ati wakarosi we tetwa wa mwana we, ubwo rero bwira uvuge yuko jewe Yakobo na mama wawe n'aba bose bazogufukamira wewe. Akana kanyuma kakavanderiniye, akana kanyuma. Haleluya, akana tacho kihaye atanico kamaze. Ngira kari gafise nk'imyaka 12 gakaza kavuga ngo karose akana tacho kavuze kariko karaza kavuga ibiki. Yewe uwo muntu arikaza avuga ikarose n'ibiki. Ariko Imana ishimwe, hariho abantu bumva ibintu n'ingoga, hariho abantu bumva ibintu n'ingoga, hariho abantu bumva ibintu n'ingoga, bakuru biwe bumva ibintu n'ingoga. Ataka kantu nabwo burya nta wamenya, gira mugenza ati nta womenya. Ataka agapeti kazohava katuruta, kazohava giri katuruta. Iyi Imana ivuze ikintu ikavuga ngo ego, akaba ari ikivuze neza. Haleluya, ugumana iryo banga ryawe n'icyo kintu yavuze, hanyuma wihorere gusa. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. No muri deliverance no mu gukiza haraza ibintu bibi, uciye wihebura ntukira. Ako bijya bibi yo bije bakunda Imana ntaco, nubwo bije kwinkunda ikabikumwe nanje, ikabitabesha, ikabishobora vyose, ikabitigera itandukana nanje. Reka ndayigirire confiance, kuko ndabizi kwiri nziza. Haleluya, kubakunda Imana vyose, kubakunda Imana bagomba kugumana confiance. Ugirire confiance Imana n'inzira zayo. Haleluya, gumana confiance ku Mana n'inzira zayo gumuzizigiye, n'inzira zayo gumuzishima. Haleluya, n'inzira zayo uzishime, n'inzira zayo uzishime. Utavyubatse ibi ndiko ndakubwira, Satani yanteye, abantu bangwanije, abantu ni babi, habi wacu ingene bameze, ibi nibi. Utavyubatse uzoba muri ivyo, ariko niwavyubaka uzoza muri positive. Haleluya. Joseph ahize igihe se bamubwira ati genda urabe babene wanyu bari kuragira, baca bashaka kumwica, sivyo? Baca bashaka kugira iki? Kumwica. Inzira ya mbere Imana yari iciriye Yosefu kwari ugushaka kwicwa. Inzira ya mbere kwabaye ugutabwa, bamuta mu kinogo. C'était le premier chemin. Kugira Imana igirire neza Joseph. Inzira ya mbere kugira bazamufukamire n'igihugu cyose gifukame, abe premier ministre. Imana yahagaze aha ibona intanguro ya Joseph, ibona n'iherezo ry'iwe ari premier ministre. Haleluya. Ngo Imana ikimubwira ngo ikimwereka iyo ndoto, yari yamaze kubona ko Joseph azorangiza ari premier ministre mu gihugu c'amahanga. Inzira ya mbere kwari ugutabwa, n'ukwicwa
no gutabwa mu kinogo. Inzira ya mbere bamugiriye ishari, bamugirira inzigo, baramukubita, bagira gute? Sinzi ko hari umuntu aba ari muri ubwo buzima, ariko bakamuta, kamusuzugura, toka kure. Nuvuga iki? Najumanze urinde wewe wakijujuwe. Ukirigurarira je baranyanka, ukirigurarira je nta muryango ngira, ukirigurarira je nta nshuti ngira, ntabanyitayeho ntabwa. Inzira ya mbere, inzira ya mbere vyari bibazo. Inzira ya mbere nta gaciro Joseph yari afise. Bari bamutaye, bari bagize gute? Baramutaye. Guhomba ibintu byose bikanka, urukundo zero, amahoro zero. Ariko Joseph aratabwa, atogwa n'abandi bantu. Ukabura huba, ugatogwa n'abandi bantu bakaguha indaro, bigakunda gihe vyanka, gihe bakwirukana ahandi ugatogwa n'uwundi, ukagaburirwa nk'inyoni, ukagaburirwa. Ariko kubera ukunda Imana ikagukunda, uri premier ministre. Nubwo biriko biramera gutyo, ariko uri umuntu akomeye. Ariko uri umuntu ukomeye. Inzira ya mbere vyari bibazo, kandi vyari biryoshe, kandi vyari binezereye, kandi vyari binezereye, kandi ntivyari binezereye. Ariko iyo nzira Joseph yari kumwe n'Imana, Joseph yari kumwe n'Imana. Ariko Imana yamubwira ngo ndagukunda, no muri byo bunyago yamubwira ngo ndagukunda, no muri cyo kinogo ngo ndagukunda, ngo mnaho hose ndagukunda, kuko yari yarubatse kugendana n'Imana. Kandi vyari bibi, kandi yarashoje, kandi yaraguwe nabi, kandi yaramerewe nabi. Ariko yari yo nzira ya mbere Imana imucishijemo. Avo marke kwari ugutabwa. Nuko bene wabo bari bamwikuyeko, ntazoze kutuganza tumubona. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Hari n'abatwenga ati mbe uri gusenga ibiki? Ayo majoro ugenda uri kurondera ibiki? Ati burya bamerewe nabi mu rugo, abadusenga tumerewe nabi, dusenga ibintu vyanse. Ariko iherezo premier ministre. Haleluya. Iyo nkaho yigumane premier ministre. Ikibazo ca kabiri, iyindi nzira ya kabiri, acatogwa n'abamidiyani, baramugura, baramutwara. Bagira iki? Aja kuba umucakara. Baramutwara. Sivyo? Namba baramureze, namba baramukubise, namba baramuboshe, namba ivyo bamugaburira nta ubizi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yitoregwa n'umuntu ati ngo ndakujane ku mwami uze gukora. Haleluya, haleluya, haleluya. Joseph acayigendera kwande, baba Midiyani bamugurisha na Potifari. Inzira ya kabiri baramuguze, agiye hehe? Agiye kwa Potifari. Kugira iki? Gukora. Agiye gukora. Bengenda kugira ikintu kizogukiza, no kuba umuntu mwiza. Kuba umuntu mwiza. Ukora utagira inzigo. Pastor yabivuze neza kitwigishije ko araba ivyo ubwizigirwa, okay, ariko yari umuntu
mwiza. Haleluya, haleluya. Agakora atanzigo agira, agakerebuka. Ingorane z'uno munsi, wewe uri umukizwa uraha, baratinya kuguha akazi kuko nturi umuntu mwiza. Hari abantu benshi botanga ubuzi, mugabo barafise ubwoba. Nomuha akazi ngasanga. Ariko Joseph yarashitse, aba umusore w'umwana mwiza, atumika, yumva, yumvira, yubaha. Bamugaburiye akabifungura, akamugaburiye akabiheba. Ntigeze yonona akazi ko kwa Potifari. Ariko baguha akazi gato gaca wonona. Ibirahuri ukamenagura, ugashitangura kuja kuyerera, ugashitangura kugira amasorti, ariko ugashitangura kugira amabwabwa, ibintu abantu babi. Burya mu buzima urashaka gutungwa n'ukuri umuntu mwiza. Icyo bagutumye cyose ukagamburuka, kandi ukanyaruka, kandi ukabamuhira, ukariha ko umuntu yerera, ugumugenda, ugumufise amaprograme. Aba abantu bamufise amaprograme bataha amajoro. Ariko Joseph, il a été exemplaire. Alléluia, exemplaire. Amen. Uribaza uti nk'ubu icyo duha ba Yosefu batanu. Ba Yosefu bangahe? Batanu. Igihugu cyoca gikira. Imana idufashe, Imana idufashe kuronka umuntu ashaka gukorera atanzigo. Josefu yari umwana mwiza cyane. Bwira umwana mwiza, mu rushengero umwana mwiza, mu muryango umwana mwiza, ku kazi umwana mwiza, no muri korari umwana mwiza, no mu bamizisi umumizishe mwiza. Haleluya. Ubu umwana mwiza tu, ubu umwana mwiza tu. Nta wuzi cyo gukiza. N'imiryango yindi iruguruka, ariko Joseph aranka. Abone habaye ubwizigirwa, zishaka kuhateba kuko yarahatwigishije pasteur hagati mondo. Ariko Joseph yari umwana mwiza, yari umuhungu agamburuka, yari umuhungu honnête. Haleluya, yari umuhungu honnête, ufatanye n'umuntu muheze neza, muvane neza. Byanashoboka wihorera, byanashoboka, ariko umuntu mwiza. Haleluya, haleluya. Baguhaye aho kubura, wakubura ucika naho nuwose uhakamata, yoca asubira akayanywa. Haleluya. Bizogukiza, bizogira iki? Bizogukiza ku muntu mwiza, umudamu mwiza, umwana mwiza, utagora abavyeyi, utagorana mu ishuri. Umuntu mwiza unashize amanga. Urabona ko mu rugo iwabo banezerwa babonye Joseph. Haleluya. Ati Joseph ndamufise mu rugo. Potifari n'umugore wiwe nubwo bagenda iburaya bakagenda, bari bazi ko urugo bazosanga rutunganye neza. Haleluya. Abantu nk'abo nibo baba bakenewe mu buzima, nibo baba bakenewe mu institution runaka. Ubona ukaryoherwa. Ya. Haleluya. Batiba batonona bari ndamusonye Joseph numvise gushika naho n'umugore wa mukunda, umugore wa Potifari. Vraiment. Haleluya, haleluya. Ariko ubundi abinziga bavuga ati no gutabwa naratawe, naramenyereye gutabwa, reka ndabihohoshe, birabisha homboka. Barashaka banyiruka, none se amenyereye kwirukana. Ubundi niko yari kuvuga. Ati none umuntu narinzwe nirukanwa nabo tuvukana, bagashaka kumyicaja, aba nibo batonyica. Aho ndindiriye ko naba bazonyica, naba bazoncisha ku wevu. Ariko yagumye ari stable, yagumye ameze neza. Kubera iki? Uri muri we yasumba uri muri ba Potifari. Kubakunda Imana vyose, yabati ntawomenya ndi ngaha
sinzi bazonyongera umushahara kumbure sivyo bazompemba neza ariko uri muri jewe ubakunda Imana vyose reka ntekereze sinzi iyo bizoherera reka nkore neza sinzi ngene bizogenda reka mbandanye mba umuntu agamburuka sinzi ngene bizogenda reka ntume ngamburuka Potifari kumbure azonshira mu gisirikare ntashira mu gisirikare nzoba umutrupe hanyuma basimve ngaha nje ngenda kugwana nige kugwana kumbure nzotinda nsubire iwacu narabaye umusirikare akomeye aguma ngaho aguma akora neza ivyo ntiyavyiyumvira ntiyagira umutima urimwe ikibi ntiyagira umutima urimwe icaha ntiyagira umutima w'ukonona ntiyagira umutima w'ukwiba ntiyagira umutima agumana umutima mwiza cyane haleluya haleluya kandi wemere ko Imana yarinze imubwira ngo uzoganza bose ikamutora yari yaramubonye nawe nyene ko ari umuntu mwiza inzira ya mbere iheze bwira mugenzi wawe ngo w'ibyago byagendereye n'ivyasi n'ibigiriki muka Potifari caramukwegera inzira ya kabiri acagenda hehe ya gatatu ajahe mugasho ngenda kubwira ko mugasho ntawuzi imyaka yamazeyo amen no mugasho umukuru w'imbohe ashika abona uwundi musore nawe nyene ashise aramushima haleluya haleluya iyo mwuka w'Imana ari kumwe nawe burya arafise aguna agenda rugurura umuryango wo gukundwa n'umuntu akubonye haleluya umunsi uzoba uri kumwe na mpwemu yera azogenda araca akanzu yari yaraciriye Yozefu nuko yamubwira ati ko umbwira buri munsi ko nkunda nawe ikamuzanira umukunda haleluya kubera mpwemu yera abagukunda nawe akuzanira ugukunda no muri ivyo bibazo akuzanira umuntu acamwo akagenda kwereka urukundo umukuru w'imbohe acashika akunda Yozefu mugasho ntawuzi imyaka yahamaze nawe nyene amubwira ngo ingo umfashe uzuragaburira imbohe amugira nde shefu wa magaze uzurateka ni uzotanga ivyo kurya ni uzotanga amasabuni ni uzoraba imbohe ko zavuze ni uzora ko zasohotse amasaha agarukiye yongera igiriki ashikira mu kazi asubira gukora bamugira umucakara bamugira imbohe haleluya ntiyashitsagara mwabasore biki gihe mushika ahantu mukagara bagutuma ifana ngo tere nta mukozi ariho hajya abakobwa nabo wamutuma ifana ngo we niyogenda ariko akora iki wewe iyo niyo ngorane y'abantu biki gihe Imana igire gute idufashe umusore atagira n'ibihumbi 5 kuri konti nabwo bupantaro bufata ubureba bafite udupantaro dufata shashira gutembera gusa agataha afungura gusa agataha bashira hehe ku meza vraiment mw'abasore mwe allo ariko Josefu yarubaha Josefu yagiraki yarubaha no mugasho acashika yubaha wa mukuru w'imbohe nawe ati naronse umuhungu azokora vyose akigira kwinywera kayi akigira kwitemberera akaja mu zindi affaire kuko mugasho hari uwundi mufungwa yaronse yitwa Joseph afise caractère nziza cyane yubaha yumvira agororotse atonona umuntu muzima wakire kuba umuntu muzima mu izina rya Yesu iyi si ikeneye abantu bazima ishengero rikeneye abantu bazima n'igihugu gikeneye abantu bazima nukuri abantu Imana yakoze mu mitima uzabeza ngo Joseph Imana yari yaramukoze mu mutima ntiyagara ayangana ubwire kugara ni gusaba amen wapi
ariko ibibazo uri kuracamwo umenye ngo ni inzira y'Imana. None hari wowe urafungwa, wewe uragenda hariya mu mpimba hariya, Imana idufashe. Hari umugore w'abandi arakubeshera wajyana, wibaza ibintu Joseph yaciyemo. Haleluya. Ariko akaguma atekanye. Mu yandi majambo, ibibazo ntabwo byahinduye Joseph. Haleluya. Ibibazo ntibikaguhindure, abo ugomba kubaka muri wewe. Nubwo ndi mu bibazo, ugomba kimana kubwira cyambere wubaka. Ariko ndafise Imana inkunda, ariko ndafise Imana inyitayeho, imbwira buri munsi ko inkunda kandi nibesha kandi nihemuka, no muri ibi ndimwo turi kumwe. Icyo kintu cyo cyatunze Joseph. Haleluya, haleluya. Arafunzwe inzira ya kangahe? Inzira ya gatanu, ya kane, inzira ya kane. Imana igira gusa irikigira iki? Yamuhaye isezerano ry'uko abiwabo bose bazogira iki? Bazomufukamira, azoba mukuru iwabo. Amen, amen. Iya kabiri aratawe, baramugurishije, bashatse kumwica. Iya gatatu agiye kwa Potifari, bamugize umucaka, arabaye umukozi. Yarateka, yarakubura, yaravoma, yaragorora, yaragira ubuzi bwose bwari buri kuri Joseph. Niwe yashira ku meza, niwe yategura impuzu za Abuja, niwe ibikorwa byose byo mu nzu byari byande. Baciye birukana umukozi, baciye birukana ugorora, kuko bararonse umucakara adahembwa na rumwe. Wewe ivyo uzovyemera? Wewe ivyo wovyemera? Bamuhemba iki? Umukate wo mu gitondo n'umushusho wo mu gitondo, nivyo yahembwa. Nta ni pantaro bamugurira, nta ni boka bamugurira, nta ni kamambiri bamugurira, sinzi ibitabuke yambara. Ariko byose yarabikoze, aravyemera. Agize ngo arakize, nguwo agiye hehe? Mugasho. Nta nyene bamugize. Kirabona Joseph yabona premier ministre. Haleluya. Irikira kubona urumugwiza tunga, irakuriya kubona, irakubona uri umuntu wo muri Canada, irakubona uri umumiliyardere, irakubona uri umugore ukomeye, irakubona turi ishengero rinini cyane, iratubona turi abantu bakomeye gose. Pemparti ibyo byose twataka. Renterebozo parabosi karabaka sataka yaman. Uri faible d'esprit, ucubona ko ibyawe biheze. Ariko Joseph aguma ko tu. Haleluya. Inzira ya kangahe? Inzira ya kane. Tugiye ku nzira ya gatanu. Inzira ya gatanu. Haleluya, haleluya. Izanya abagabo bararose. Bangahe? Umukevyi n'umusukuzi. Abo rero barabakozi bande b'umwami inde? Farao. Umwami Farao. Barabakozi biwe baje gufunganwa na ka Joseph. Imana ishimwe. Barashitse, barakabonye nako baragakunze. Karabaye nagasheri, nagahungu keza, nagahungu gasobanutse. Imana ishimwe. Haleluya. Ngira ngo niko kashize kababwira ati urene ugura ikibiriti ni buje. Ariko ukuntu bari abatipe bafungirwa mu dusho hariya, ushika ugura ibuje, ugura akantu k'imibu. Joseph niwe babatiza ati nimwinjira ngaha mutazanye ibuje. Ati zaniki ibiriti. Icya kabiri bagura hariya niki? Zana umuti w'imibu. Uwinjiye ni washikabigura. Ka Joseph kababwira uko mugabo nyene karabakira. Haleluya. Karabakira burya no mu magogo uzoze wakira abantu nta womenya. Ngabo rero bararose. Batangwe kumuganiriza ati twarose ibi bintu ntari mwarose ibiki? Atwarose ibi nibi. Joseph kabijako ati reka rero inzira ya kangahe? Ya gatanu.
barose gaciye kagira gaciye kabasigurira indoto, kuko naga Kristo sivyo kazi guserangura ivy'imwemu. Haleluya, amen. Niwisengere urondera Imana iguha ingabire, iguha ingabire muri za ngabire 10 zingahe ziri muri 1 Corinthiens chapitre 12. Haleluya, muri zijya ngabire iguhe uzokoreshemwo zimwe. Amen. Zikubera igikoresho. Ngaho indoto barazanye azigiye ko uko azirose uko yabibabwiye biba kwa kundi nyene. Biba kwa kundi nyene. Umuryango uba ugize gute? Urugurutse. Ya. Wani yari bwabona ko ugurutse, ariko umuryango wari utanguye kuguruka. Yabazo parabaka sata ya mande. Haleluya. Gira mugenzi wawe burya hari igihe umuryango uba utanguye kuguruka nubwo utarabibona. Aha baratanguye kuguruka. Hari ibintu biriko biruguruka. Hari ibintu biriko biruguruka. Hari ibintu biriko biruguruka. Ntavyo ubona ariko Imana iriko irugurura. Yo. Kubakunda Imana, kubakunda Imana vyose. Ivyo bintu wewe uvyakira. Wabonye ingene ari bibi, wabonye ingene biruhije, wabonye ingene bigoye, wabonye ingene biremereye, ariko kubakunda Imana kwa Josefu vyariko biramucira inzira yukuba premier ministre. Haleluya. Bariya batipe Imana yari yabazanye kugira baze kugira publicité ya Josefu. Haleluya. Bajya batipe bari baje kugira ngo Imana ibereke Josefu. Ibereke Josefu. Imuberekere mu mpimba. Imuberekere mu mpimba. Voilà, hariho umuntu natoranije kandi nahaye ingabire, kandi uyu ni premier ministre, kandi muzovuga ivyo mwamubonanye. Bazovuga ko bakubonanye kusenga. Bazova ko bakubonanye Imana. Bazobivuga rondera Imana. Bazobivuga rondera Imana. Injira muri mwemu yera. Tangura tarebo zopa ya mande. Tangura ugire entraînement. Rendeke sikai. Ribozo para. Tangura ugire entraînement. Umunsi w'Imana izoguhuza n'umuntu azovuga ivyo yakubonanye. Umviriza, Imana irakubikiye umuntu azovuga ivyo yakubonanye. 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 Irakubikiye uyo muntu. Rendeke seterebo. Rambaka sataya mande. Rendeke seterebo. Haleluya. Haleluya. Baba tipe umwe arafungurwa, ubundi nawe bagira iki? Baramumanika. Amen. Acha subira mu kazi. Acha subira he? Mu kazi. Kandi kijya babamvye cyari kibi, nticyari kuvuga ivyo Josefu yabukoze. Kijya babamvye cyari kibi. Amen. Uzuremera gutandukana n'abantu rimwe, kuko hari habo tuba turi kumwe babi kandi bameze nabi, kandi bazogukura mu mugisha, nukundi ndabikubari. Amen. Ndabikubwiye. Haleluya. Kiretse Imana nikugirira ubuntu muri zangabire zingahe, Imana niguha discernement. Imana niguha discernema ukabasha kubona no gusoma. Haleluya. No gusoma mu mitima y'abantu, no gusoma mu vyumviro by'abantu, no gusoma mu mpemu zabo, ni uzobasha gukira ahandi hoho. Haleluya. Urya mubi ntiyari kuvuga Josefu. Imana ikipermeta ko bagira gute? Bamubamba, baramumanika,
arapfa, haca hasigara uw'umutima mwiza, uw'umutima mwiza, uw'umutima mwiza. Habaho abantu bacurika abandi, bagacurika ivyo babonye, bagafata ivyiza bakavuga nta vyiza babonye, bakabona ivyiza ntibabivuge. Bazi kuvuga ibibi gusa, ariko batigera bavuga ikintu ciza babonanye umuntu. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ugomba kubaka no kumenyereza umutima wawe kuvuga iciza wabonye mu muntu. Amen. Vuga iciza naho mutohuza, ariko vuga iciza kimwe umaze kubona. Hako uhere ku cambere ugenda bibi gusa. Bwoko bw'Imana. Ehera bingene twapfuye tugashira. Ubona umuntu ukabona ahantu bamutanguye, ngo nawe ugacujamwo, nawe ugacujamwo, nawe ugacujamwo, nawe ugacujamwo, tumujamwo uvuge kimwe uti basi je naramubonanye iciziki. Amen. Nubwo yakoze amakosa ya, ariko hari ivyiza yakoze. Uno munsi yakoze ikosa, ariko yatewe nk'abandi bose, ariko ubundi n'umuntu mwiza. Hariko abantu barakurata bakagutabagura wese. Imana idufashe, Imana idufashe, kandi mpemu yaragufashe, kandi mpemu yaragufashe. Abantu nk'abo Imana irababamba. Iya kigaboye barakibamvye. Nicari kubivuga hajya, Imana yari ikizi. Imana yarigize gute? Yari ikizi. Atereka nk'izuyu umwe niwe azoja kuvuga Joseph hariya. Haleluya, haleluya. Wige gushingira intaha abandi. Ingene wabonye mpemu yera, ingene wabonye Imana, ingene wabonye ishengero rimeze, ingene wabonye tumeze, ingene mpemu yera umuntu akomeye kandi akora ibintu bikomeye. Ivyo yagukoreye wige kwibwira abandi. Uya mutipe aragenda asubira ibwami, asubira ku kazi, aza yumva Farao atanguye kurota nawe. Uvuga ngo kurota, atangura kurota nawe. Inzira ya kangahe? Inzira ya gatandatu. 6e inzira. Wumvise izo nzira zose ngene ziruhije. Imyaka ingahe? Imyaka 2 après niho Farao yagiye kurota nawe. Murumva ubwo buruhe bwa Joseph? Murumva ubwo buruhe? Inzira z'Imana ziraruhije, ariko kubakunda Imana bubatse ko Imana iri kumwe nabo. Peu importe uko biko biraza, uko bimeze uno munsi, ariko ejo ni heza. Ivyo uri kuracamwo n'inzira. Imana irikira kujana kuba premier ministre, kuba umuntu akomeye, kugira umugisha, guhura n'abantu bakomeye. Haleluya. Joseph, gira mugenza wango Joseph, premier ministre mu gihugu yahungiyemo. Izo nzira zari ziruhije, inzira z'Imana ntizoroshe. Ntugire ngo Imana izogucisha mu buki, igucishe mu mata. Haleluya, haleluya. Hari hantu zo gucisha, ariko umenye kuri kumwe n'Imana. Kuri numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, ariko guma wizeye, ariko guma uhagaze neza, ariko guma usenga, ariko ureke kwidoga. Joseph nigeze yidoga, Joseph nigeze avuga nabi. Nivyo muka Potifa ntavyo yavuze. Ntiyabwiye abandi banyoro ico bamufungiye, ntiyigeze avuga amajambo menshi, ariko yagumye ari umuntu integre. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi kumbura ko Joseph atarazi ko azoba premier ministre, ariko ibintu yari karacamwo vyari ibintu bibi cyane. Amen. Peu importe amasheke wagize, ingene isi yakwisa amazina, ingene umutima wawe wakomeretse ukababara, ariko umenye ngo ni inzira. Kumbura yo kwegera Imana, kumbura yo gusenga cyane, kumbura yo kuvyuka, kumbura yo kumenya abantu, kumbura yo kwinjira hano. Amen, amen.
kumbure gukorera Imana, kumbure hari ikintu yuguruye tu, ariko kandi imbere tuzoba abantu bakomeye, kandi turi abantu bakomeye. Haleluya. Joseph yarabaye umuntu akomeye. Amen. Inzira ya gatandatu, Farao. Yindwi, Farao nawe ararose. Imana ishimwe. Aca abibwira wa mukevyi wiwe. Nibaza ko yari bajya abantu babara ba entanda. Aca amubwira ati umviriza entanda wanje, jewe narose ibi bintu, murabyibuka za nka zivyibushe n'izindi zonze, n'imihure myiza cyane n'iyindi mihure mibi. Ubuka bwonze bugaca burya inka zivyibushe, murabibona? Ariko na inka yonze ikajya inka ivyibushe. Burya Imana irazi kwerekana ibintu kweli. Joseph premier ministre. Haleluya. Ndakubwire Imana irakomeye. Ariko icyo ndakubwira, ugumanisha bavuganye n'Imana, nta muntu n'umwe azogihagarika, nta n'umwe azogihagarika. Haleluya. Pfa kubaka iyo nyubako nakubwiye, wubake ko Imana igukunda, yagutoranije kandi kwitayeho, idahemuka, ishobora byose, atakinanira, ko byose nubwo bizo ari bibi wewe urashaka kutabitahura, ariko ugumane wubatse. Haleluya. Joseph yatacubaka yari gutinda komoka canke akiha umushiti wa panya, kuko hari haciye imyaka myinshi muri ivyo bibazo. Urashaka kuba uri mu bibazo imyaka myinshi, ariko iki ni igihe cyo kubivamo, ni igihe cyo kubivamo, kubera kumenya n'ikintu gikomeye. Numenya kubaka iki cyambere nakubwiye kubaka, kizogushayura mu shayo yose y'ibibazo urimo. Ngaho rero Farao ararose. Amen. Wa mutipe nawe ati haragahungu kandi nakanyagano kandi nagaheburayo. Ibyo byose yari kubera iki karabimubarira? Imana idufashe. Kubera iki? Amubwire ko ari umunyagano, amubwire ko bari baramwirukanye, amubwire ko ari umucakara, kugira ngo niya bimurotorera ntahava muha igiti. Abanza kumuha CV yiyava, kugira ngo aze kwa Paresi imbere yande ya Farao ari inde, ari umuntu agayitse, amenye ko nta mashuri afise, amenye ko ntacari, amenye ko ari umuntu wo hasi cyane, nubwo yobigusigurira ariko bimenye, ariko ntaza nduta. C'est ça, yo nino. Ntaza nduta. Naho yo muhigiti kubera zo gusiguriye atuma abavisi wanje, ariko ntaza ronka igiti kinduta. Uko niko abantu tuzatumera. Ucubanza kuvuga ngo ariko rero naho muhaye akazi ngo mugabo rero burya ngo mpora ndamubona yambara neza ngira ariba, azosha afatanya amafaranga yawe yagura impuzu, kumbure nagahuzu kamwe. Mari dufashe. Ariko nabonye abantu bafite solidarity ikomeye. Ndabakubwira abatayeri, urashaka kugenda wewe ugatora umutayeri, kandi bagenzi biwe bakaba bazi ko hari umuble mu gushona, ahubwo bashaka kumatera igifungo, wewe nibivuganire birabasha. Nta numwe akwereka ko uyo mutayeri atavyazi, ntavyo urabona. Ugiye muri monde y'abatayeri batanu, aba pro barazinanye, no muri waravuga ati hagiye iyo vraiment yimpa je nari kumushana neza, none ko yatoye ujya nta kundi acagumagira gute gusa uti uzoyishana neza, nawe ashakubwira ngo yego ngo gose mje ndabizi na aba bandi bagenzi biwe nabo ngo nta nukuraba kugira ntuhave ucuyimuha
niya yonona uje kuyitora baca barabana nta numwe apfa yakubariye. Bajya abantu bafite solidarite ikomeye gose, kandi aho wavuga uti uyishonera ngaha ibihumbi ijana bose bagomba kucyana nta muca miliyoni biramusha. Nani murabibona mwebwe? Imana idufashe. Ariko twebwe abantu bamwe abakristo cutangura kuvuga nawe umuntu uzomuvuge we mureke bamwihera akazi biramuva. Allo hari impanuro bagusavye, hari impanuro bagusavye yemwe. Uzoza hakubaza ati ikintu kigenze gute uramubwira. None utangusavye impanuro nawe uza kuvuga iki? Farawo yamusavye yamubwiye ati je narose gusa, ariko acatangura seve. Hari umuhungu umunyagano twari turi kumwe baramutaye yazanywe n'abamidiyane twahuriye mu gasho. Urumva umviriza twahuriye he kugira ngo nahaza kumusobanurira agire gute amusubize. Ariko Imana ishimwe umugambi w'Imana nta muntu awutoba. Gira mugenza ngo nta muntu awuhagarika. Hagarara ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ati ariho ashobora kunsigurira za ndoto muzana ubunyene ngo baca bagenda kumuha. Ariko Imana ishimwe. Gira mugenza ngo Imana ishimwe. Baca baramusohora kubera agiye kubonana n'umwami. Haleluya, haleluya. Agasho deje baciye bagira iki? Basohora amafaranga. Aya mbere kumugurira impuzu. Amen. Mbega hari umuntu ariko aranyumva? Amen. Ngo Imana ikintu cyambere itanguye kumugurira ni costume. Entanda redere mate kesika rebozo parabo. Haleluya. Ati Farao entanda numero 1 genda kwande mu mangazini uzane ikoti ya mbere 3 pièces. Icya kabiri ati genda uzane ikirato. Ati reka yakandi kazi no kwambara ibirato ati nibabimuhe koko aje imbere yanje kamera aje kunyumviriza kandi agira yumvirize nde umwa. Haleluya. Korera Imana urondera Imana ibindi zo wirabira. Haleluya. Si kuja muri counseling quand même moi le roi il faut ko ujya muntu quand même umuntu agira nyumvirize. Agahungu ka Joseph kaje muri counseling kaje kumviriza umwami. Cette fois ci umwami yumviriza. Haleluya. Hari intare yo mu muryango wa Yuda yari yicaye muri. Haleluya, haleluya. Abakomeye bazokumviriza, abakomeye bazokumviriza, abakomeye bazokumviriza. Kandi uzokumviriza abakomeye, uzokumviriza abakomeye, uzokumviriza abakomeye. Ati numero 2. Haleluya. Amen. Haleluya. Ati mumugurire ikirato bukare kandi mumuhe n'amashosheti. Ati ikigira kangahe? Ikigira kane mumujane muri salon bamumwe neza babakobwa bamwoze. Haleluya. Kandi ntimumujana muri salon iyo ariyo yose, mumujana hamwe hariyo twa dukobwa twoza. Ibanga. Amen. Haleluya.
ati kandi kubera ibibazo byinshi n'umushatsi warabaye nabi bawushyiremo agakana bamusigire aza kuza afise umushatsi wirabura neza wirabura ati ni cravate mugire gute ati icyanyuma atereza kuza imbere yanje amota neza ni deodora ni parfum yose mumuhe haleluya mbega imana korera imana urondera imana ibisiga uze wirabi haleluya haleluya umwendanda wa Farawo cyayiruka ati Josefu nyaruka aho gutanya ruso ndasigara jewe ati mumamagarike ati nyaruka wihuta ibintu birahindutse Josefu yajyamye ari umucakara ajyama ari umubohwa ajyama ari umufungwa ariko mu gitondo yavyutse ibintu vyahindutse bamusohora muri Mercedes. Haleluya ariko mana we inzira z'Imana. Haleluya haleluya ubaka mu mutima wawe Imana igukunda kandi kwigendana nawe kandi kuri ingoro ya mpwemu yera ko muri wowe hari intare mu muryango wa Yuda bamutwara mu ijipo y'igitangaza. Haleluya nibaza ko bamuhaye niyo gukuranya uraza kuyibona ingere bamuhaye gukuranya naho. Haleluya ariko Imana yacu ni nziza bamutoye ari gusa bamutoye atambaye ikintu na kimwe bene wabo bamwambuye impuzu bamugiriye nabi cyane bamukomerekeje aza kuba umucakara aza kuba umuntu agayitse ariko izo zose zari inzira z'umuntu azoba premier ministre. Haleluya bati nashaka kwinjira mu biro vyanje asukwasa banza mumugire neza hanyuma aze kunyumviriza ari umuntu asobanutse. Haleluya Farawo amubonye ati uyu musore yune mwambwiye basanga ni mwiza gose hajya ntawo bitobera nta muntu numwe bitobera amaze kwambara neza amaze kuza mota ngira bamugwe nka parfum nka 10 kugira ngo bwa moto bwo mu mpimba nawe no umubiri ibihere kumbure vyaramurya kuryama hasi kumbure ariko yagiye kwinjira mu ngoro y'umwami ari umusore asobanutse asa neza amota neza yambaye neza kandi bamugiriye protokole kubera aje gukora ibintu abandi bose vyananiye. Haleluya gira mugenzawe ngo umuntu w'inyishu ku bibazo by'abantu ubinyishu ku kibazo cy'umuntu ibisigaye nta kibazo ariko ugomba gusenga Imana ukabinyishu ku bibazo by'abantu. Josefu yaraje kuba inyishu kwa Farawo. Ibibazo byari byamukubise Farawo yabuze n'umwe abikora ariko Josefu acaza ari inyishu ari solution. Haleluya abana b'Imana tugomba kuba solution apana kuba ibibazo. Ugomba kuba solution aho uri ugomba kuba solution. Nambara uwihebuye ube solution umusubize mu intege. Nambara urira ube solution umutere gutwenga. Ari ugenda gusa umubere solution umwambike. Ari ukeneye akabisi umubere solution umuhe akabisi ube solution. Joseph agenda kuba solution. Haleluya aja kuba umuti w'ibibazo.
uzoshika ahantu uba umuti w'ibibazo, burya hari n'ingorane zoba zirangiye. Haleluya. Kazi Joseph kagenda kuba inyishu. Aticara ngaho rero, aricara. Umwami yanzika kuvuga, Joseph arumviriza. Yumviriza umwami, mwarabibonye. Umuntu avuye mu gasho kuza yumviriza ingorane z'umwami. Yahinduye ibihe, yahinduye ibihe, yahinduye ibihe. Yahinduye ibihe, yahinduye ibihe. Ahindura ibihe bya Yosefu. Imana iramwibuka. Haleluya. Joseph atangura kubona ati kiraciyemo, kiraciyemo. Naho nosubira muri kariya gasho, izi muzu nambaye ntibazinkura. Haleluya. Ibyo ari byo byose, naho nosubirayo ntacyo ndamiza amate. Haleluya. Naho nza gusubira mu gasho, ntibasubira kumfata nk'umucakara. Barabona ko kameme Imana irantwengeje, n'aka gatoyi ndagaciyemo. Kandi bobo ntibaricarana n'umwami, ariko jewe nicaranye n'umwami. Jewe ndi umufungwa adasanzwe. Ivyo bikorwa n'Imana yacu ishobora byose, atakinanira, atakisumba. Ya Mana yacu ishobora byose, kandi icyo yavuze ikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi gushika bishitse. Haleluya. Imana ikurikirana Joseph gushika ahazogenda akazoba premier ministre. Joseph ariko wa solution. Acaramubwira ati umviriza. Arabimubwira byose atoya. Ati sije ndabikora, ariko Imana yanje iri muri jewe. Imana yanje, Imana yanje iri muri jewe iraza kubigusigurira, kandi bisigura neza, kandi bisigura neza. Joseph abijako, ariko Joseph yarafise impano. Amen. Kugira ashobore kumenya ko zijya nka zivyibushe ari imyaka 7. Mbega ubwenge bw'Imana, akira ubwenge bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Aha no kubwira ngo uri kurasenga Imana usaba mpemu yera, uzi umusabe aguha ijambo ry'ubwenge. Biri muri 1 Corinthiens chapitre 12 verset ntayo nibuka. Nawe urabibona ngo itanye ingabire zitandukanye, ngo bamwibaha bandika baha. Ngo harawe yahaye ijambo yiki ry'ubwenge. Imana ikongere kandi guha ijambo ry'ubwenge. No mu kazi ijambo ry'ubwenge. Haleluya. Ijambo bwira abakozi bawe, ijambo bwira bo ijambo bwira bo muvukana, ijambo bwira abavyeyi bagaca n'inyo zigasokoroka mu matwi. Ubwenge bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana imuha ubwenge, amenya ko zijya nka 7 zigereranywa n'imyaka 7. Izivyibushe n'ukurumbu uravye ingene yasiguye kijya kintu, uja muri 3 jours sec ugasaba bujya bwenge. Ndakwinginze uje ubisaba, mpemu yaraguha ijambo ry'ubwenge, uje kubisubiramo bisome. Imana dufasha. Aca mutoza n'amasolution toujours ijambo ry'ubwenge. Atuzogira uku. Urondera abanyabwenge bagufasha ibi bintu. Atahubwo nsanze atawundi muntu afise ubwenge nkawe. Haleluya. 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 Farao nawe agira ubwenge, ntiyahusha akarya tu umuntu anzaniye umuhungu, uyu muhungu nanje ntancika. Uze kuraba ahantu hose yaciye Joseph, ntiyagiye acika umuntu asanzeho.
umuntu wese asanze ahantu yacafata niwe nanje niwe nkeneye. Wakira iyo ngabire mu izina rya Yesu, kuba umuntu ukenewe ahantu hose ushitse. Amen. Apana umuvaka, ariko umuntu ukenewe. Haleluya. Umuntu wo kwifuzwa. Iki gitondo wakira ingabire yo kuba umuntu wo kwifuzwa. Uri umuntu wo kwifuzwa. Kuva uno munsi wakira faveur yo kuba umuntu. Akira faveur yo kuba umuntu wo kwifuzwa ahantu hose uzoshika. Umwami Farawo amubwira ngo nta wundi munyabwenge wundi norondera, nta wundi atari wewe. Burya cari giciyemwo, bwira mugeza cari gihejeje gucamwa, umuryango waruhejeje kuguruka. Aho Imana ishaka gushikana Josefu hari byari bishitse. Haleluya, haleluya. Byari bigize gute? Yarahejeje, Imana yarejeje kumugira umukuru. Amen. Cari kirangiye. Amen. Aho yari Imana ahantu yari yarateguye gushikana Josefu, pempote inzira zose yagiye aramunyuzamwo, intebe yari ashaka kumwicarikamwo, Imana yari hejeje kuyimwicarikamwo. Arava kuri 42:37 avuga ngo Imana ikimuha ubukuru. Farawo acahereza ubukuru inde? Joseph. Abarabaye premier ministre. Dukomere Imana amashi. Tumukomere amashi menshi menshi. Haleluya. Dimanche prochain igiheze, iyi nkuru ni yeze. Haleluya. Tuzobona ingene naho babantu bose baruye kumufukamira. Bose bagize gute? Baruhiye gufukama bati erega vya bintu tuvyisanzemo. Amen. Amen. Ugomba kubaka ko kubakunda Imana byose bizane vyiza. Ibibi bije ntujugumire, ibibi bije ntusubire inyuma. Amen. Ibibi bije ntukoroke, ibibi bije ntuve mu gakiza, ibibi bije ntibigukure gusenga, ibibi bije ntibikubuza gukorera Imana. Ariko umenye ngo niki n'inzira, ntawomenya Imana iriko iraca inzira yuko izompa ibindi vyiza hariya imbere. Ndizera yuko Imana yafashije Josefu kuko yari ari mu gihugu cy'ubunyagano. Iyo abi wabo nta n'umukobwa ari gusaba kumuvugisha, kubera ko agahungu hagize gute? Karafunzwe. Murabizi Josefu wo kwa Yakobo baramufunze kebye ari mu mpimbubu. Shaje no kundana n'umuhungu wazarafunga, yari ivye yagize. Iyumvira amajambo yari kunyuma ya Yosefu, ariko kandi ari inzira. Raba ingene Imana ducira inzira igakora ibintu abantu bakavuga amajambo batari kuyavuga. Wabibonye? Wabibonye? Atubo bene wabo baramugwije n'abayobe n'abagesera, ibikoko byaramuriye. Basanze ari umunyavyaha. Nje bituma ibikoko vyamuririye hariya. Kumba inzira kwari kugira ngo azoshike kwa Farawo. Iyo batamuta ntiyari gushaka kwa Farawo, iyo adafungwa ntiyari gushaka kwa Farawo, iyo adakora. Urabe kombye Imana gukorera ibintu vyari vyiza ukavyubika wewe, vyari vyera ukavyirabuza. Kandi abakristo benshi niko tumeze. Imana ikora ibintu vyera tukavyirabuza, Imana ikora ibintu vyiza tukavuga n'ibya Satani. Imana tugirira neza, itanguye ikintu kibi tuvuga amaja igacihagarika. Wabonye ingene twebwe duhagarika inzira zo gushika kure, duhagarika inzira zo kubohoka, inzira zo gukira, kubera ikoze ikintu kibi gusa kimwe. Imana igacivuga ati nta kundi, reka namurekera uko.
kuko ndabona ko tuzazoshikanayo. Ariko Joseph baratanguranye ari bibi, aragumya umutima gushika baragenda barashikana nayo. Ugirire confiance inzira z'Imana, ugirire confiance Imana, ugenda urakurikira, ureke guca uhababuka, ureke guca utubwenge, ureke guca uvuga amajambo menshi, ureke guca widoga, kuko uciye widoga careka ugasanga wowe nyene urugaye inzira. Imana idufashe, Imana idufashe. Iki kintu je caranshikiye. Amen. Imana idufashe, ureke guhababuka. Umunsi umwe ngwaza umwana, ico ni kera, hari muri 2008 ou 9 8 ou 7 2008 nahise umwana wa inane 3 mois bamuhishano kandi barimuha ari je ndamufise. Imana idufashe. Uyo mumama aza kundamutsa je ndamumusigira, ngenda kumuronderera mu nzu ico kumuzimana, twari twicaye hanze, aca sigara aramuha ishano. Ndamuzaniye ico kumuzimana kuri plateau nyene, kuko twari twicaye hanze twese muri gazo muri jardin, ndiko ndamwugururira gutya ngo ndamusukire, ndiko ndasuka mu kirahuri, ca ndamubaza nti naka ni kubera iki wewe utanga ishano? Ni kubera iki utanga ishano wewe uzurahishana abana batoyi? Sinamenya kumbe ko sente sprambwiye ko ahaye wanje, ca ndamwagiriza ico kintu, kandi arabona ko ndamufashe nawe acaragira ubwoba, acarambwira ngo ndabikora ngo mugango n'umugabo wanje ngo yagiye arabinshiramwo. Cambarira uko sinamenya yuko agize gute abikoze. Ririya shano riramara ukwezi n'inusu. Uriya mwana aragwara, tanga rwara ari minwe, aravomisa, avomishije kwa mndu muganga, canza kuzana prempera, ndahagarika ya vomisma, kandi ariyo yari gukiriramwo. Mwana carapfa, yarapfuye. Mu nyuma rero haraheze iminsi niho yambwira ngo wewe nariko ndamukiriza muri kujya kudahwa ucuja kubihagarika. Hajya niho yari gukirira. Imana idufashe. Uko niko abantu bahagarika inzira yo kugirirwa neza kubera basanze ari bibi. Imana idufashe. Haje ibintu bibi mu buzima bwawe wibaza ngo ni bibi, kumbe ni Imana iri kirakugirira neza. Amen. Ntuzohagarike, komera, ubaka kufise Imana ikomeye, ubaka kufise Imana igukunda, ubaka kufise Imana muri kumwe, kandi atakinanira ikiriko kiraba cyose yuko ari ubugombe bwiwe. Haleluya. Umurekere controle, wewe usenge gusa, ibisigaye ugenda urobserva, ibisigaye ugenda urakurikira. Burya umunsi umwe uzoba Joseph, uzoshikira premier ministre, uzoshikira ya masezerano yawe, uzoshikira ya masezerano neza, uzoshikira kwagukira kwawe, uzoshikira bimwe Imana iguteguriye vyinshi vyiza, ibiri kiragukora, ibiri kirakugirira neza, ibiri kirakudugana. Tumukomera amashi menshi, tumushimira ngo urakoze mpwemu yera, renterere matoko sikai. Urakoze mwami kubw'inzira zawe, urakoze kubw'uno munsi, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ngira ntangure kubaka impwemu yawe, kubaka umutima wanje, ko mpwemu yera uri muri jewe, kandi kuri kumwe nanje, kandi kugendana nanje, kandi kunkunda, kandi kunyitayeho, kandi ushobora vyose, kandi atakibi na kimwe kibasha kunshikira. Uri kumwe nanje, unshoboze nyakubaha kukugirira confiance mu nzira zose uncanamwo, mu vyo uri kurancaramwo vyose. Ndakwizeye, ndakwizigiye, kuko inzira zawe zose ni nziza, ni nziza, ni nziza, kugira ngo ungirire neza. Inzira zose ucamwo ni nziza. Ndazakiriye, 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 ndazizigiye, kuko vyose bikoraniriza hamwe kungirira neza, kungirira neza. Haleluya. Kunkunda nanje nkagukunda, vyose
bizongirira neza, bizonshikana muri ya masezerano wansezeraniye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tumukomera amashyi menshi. Bangu urakoze mpwemu yera, urasubiramo isengesho. Urakoze mpwemu yera muri kino gitondo cyiza, ndakwizeye. Unyigishe mpwemu yera, unyigishe mpwemu yera kugirira confiance inzira zose uzocamwo kugira ngo unshikane muri ya masezerano meza wansezeraniye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugirire neza. Mpwemu yera akwigishe cyane kugirira confiance inzira ziwe. Mpwemu yera akwigishe cyane kubaka iki kintu ko Imana igukunda nawe ukayikunda, ikaba yaragutoranije. Amen. Amen. Yuko vyose mu buzima bwawe ari bikugirira neza. Urakoze mwami. Ndagushimiye kubwa kino gikorane, ndagushimiye kuba vuzi b'umuzika, ndagushimiye kuba ririmbyi, ndagushimiye ku muntu wese yaje gusenga, ndagushimiye kuba bakoze imirimo, aba protocole n'ibindi bikorwa bitandukanye, abo muri media n'ibindi byinshi byose byakoze kugira ngo iyi Kristo ibe. Ndabigushimiye kandi mwami, imvura y'umugisha igwe ku muntu wese yaje gusenga. Umuntu wese yaje no munsi yakira umugisha, wakira umugisha. Mpezaga ibikorwa vyawe, ibikorwa by'amaboko yawe, mpezaga umubiri mpemu yawe, mpezaga umubiri wawe, mpezaga ivyumviro vyawe, mpezaga intambuko zawe, mpezaga amaso yawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ibikorwa byose uzokora muri iyi ndwi bizokuberako. Ikintu cyose ikiganza cyawe kizokorako kizokuberako. Imana izoguhuza n'umuntu muri iyi ndwi akugirira neza, akugira neza mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Imana igomba kuguhuza n'umukevyi. Uriya mugabo w'umukevyi azovuga neza icyo yakubonanye. Wakira umuntu mwiza, umuntu mwiza azokuvuga neza mu bisata byose urimwo mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo biri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, igikundiro cy'Imana, kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambaye iminsi yose mu izina rya Yesu. Utahane amahoro y'Imana. Imana ikugire neza, abamama n'abakobwa.